Alright, bakunzi ba Remo TV, reka tubaramutse cyane tubahani ikaze nkuko muvyumva je ndi Olivier Ndayisenga. Coronavirus ubu abatuye isi bose barayizi. Kubw'ivyirikira ko ririkisasika inganda ku batuye isi nta utayitinya. Yarakorewe publicity iramenyekana bihagije kuko nta munsi wijana utumvise abayivuga kubw'inganda irikirasasika. Iyi yeretse abakomeye n'abatinyitse ko bangana n'abandi. Kuko na vya bihugu twita ibihangange ni navyo vyabanje gusinzikara bikomeye kandi n'ubu bikiriko nka za Amerika muravyumva. Abarundi bati Imana y'umworo arayigendana. Abanyafrika bafatwa n'abanyaburayi be n'abanyamerika nk'ahari abanyantege nke mu mitekerereze, kutagira ubuhinga, ubumenyi buke n'ibindi bitandukanye. Ariko ku munota wa nyuma Afrika niyo itoye umuti bwa mbere w'iki kiza ca COVID-19 kizingamitse isi, kikicariki isi, ibikorwa bigahagarara, abantu bakugaranirwa mu mazu. Madagascar nico gihugu ca mbere gitoye uwo muti witwa COVID organic. Madagascar ntitoye urukingo canke urucancu, ahubwo itoye umuti ukiza kino kiza burundu kandi mu gihe gito. Perezida w'ico gihugu Andry Rajoelina yagize ati kuva itariki ya 20 z'ukwezi kwa kabiri mu 2020 habonetse umugwayi wa mbere wa coronavirus ku mugabane wa Afrika, naciye ngira umugwi w'abashakashatsi barondere umuti w'ico kiza kuko narabona ko natwe kizodushikira. Aba bifashishije gukoresha imiti kama, none uyu munsi tubigezeho. Kuri uyu w'Imana itariki ya 19 Perezida Andry Rajoelina wa Madagascar yavugiye kuri televiziyo nkuru y'ico gihugu yitwa TVM ati kuvejo ku munsi wa mbere genekezo rya 20 abantu bose baba muri Madagascar bazinduke baja ku mirimo kuko ikibazo catorewe umuti. Ubu leta zunze ubumwe za Amerika na Canada vyemeye gutanga amahera menshi kuri Madagascar ngo iyo miti igwizwe. Gusa Madagascar yanse kwereka ivyo bihugu bikomeye ndetse n'ibindi bihugu vy'ibinyafrika ibanga yo birikirakoresha mu gukora iyo miti. Mwavyumvise umuti witwa COVID organic. Iri teka Afrika irose inyuma yo kwigumura kwa Donald Trump na leta zunze ubumwe za Amerika ziwe, aho baherutse guhagarika contribution bahora bashira muri OMS, igisata kijejwe amagara y'abantu ku isi. Impamvu nta yindi ngo nuko OMS irongowe n'ikijuju igipfu c'umunyafrika Dr. Tedros. Ngo niyo mpamvu abanyamerika bariko bapfa kubw'ico kijuju Dr. Tedros. Uwugututse ntakuruta kandi amazi arashuha ntiyibagira ibumbeho. Iyo Amerika mwumva vuba iratangura gufashwa na Madagascar, igihugu c'ikinyafrika wa mugabane ukengeretse imbere y'amahanga. Mwirabure arafatwa nabi ku isi ahenshi bikomeye imbere y'abafise urundi ruhu rutirabura. Ibi turabizi cyane nko ku banyaburayi bafata abanyafrika nka hatari abantu buzuye. Gusa ico bakora bakoresha amayeri n'amanyanga menshi mu kuza kwiba ubutunzi karemano bw'abanyafrika. Noneho ubuho aho bigeze hakiyongera ko ubugizi bwa nabi butangiye gukorerwa abirabure baba mu Bushinwa, bagirizwa ko aribo bazanye kino kiza ca coronavirus. Ibi bikubirabura ivyiza ku bazungu, ariko noneho ibi vyahinduye inzira. Ubu ni bibi ku bazungu ivyiza kubirabure. Iki kiza kuva caduka mu muji wa Wuhan mu Bushinwa kigatandukira Uburayi hanyuma Amerika, aha hose cyakoze ishano, aho hapfa isinzi ry'abantu. Ariko ku mugabane wa Afrika nubwo naho cashitse kandi kikica abantu ni bakiyugereranije no muri ivyo bihugu vy'ibihangange.
Madagascar ije nk'inyishu ku bihugu vyose vya Afrika. Madagascar ihaye iteka Afrika, irerekanye ko Afrika yuzuye abantu b'incabwenge bitandukanye nuko abazungu bakunze kudufata. Iki gihugu ca Madagascar nico gihugu ca mbere kw'isi gitwagwa n'umuperezida kiri muto, Andry Rajoelina. Reka tubashimire cyane, mwari kumwe na Olivier Ndayisenga. Ciao.